Amacyazo banyakubahwa bamenyeshamana bo muri paruwasi y'Amacyazo bakristo bavukanye aba paruwasi Buheka baje bareruye uyu musaraba tugira duhereze paruwasi y'Amacyazo bavukanye ba paruwasi y'Amacyazo mwese tugira amahoro ya Kristo tugire Kristo turahimbawe cyane niriteko mukama duteye we adushikanye ngaha aye kuri ishuri ya mpinga iri muri paruwasi y'Amacyazo tuje tureruye umusaraba abepiskopi katolika b'u Burundi bahereje ugwaruka gwekereza y'u Burundi warumaze iminsi uri kuragendera paruwasi yacu ya Buheka n'umusaraba twari tumaranye iminsi 12 uri kurazunguruka muri iyo paruwasi n'umusaraba Yezu Kristo yatwitangiye ko n'ikimenyetso cy'urukundo Imana yakunze abana bayo kuva ikibiyumvira ikabarema mu gashusho kayo hanyuma igaheza ikaduhebera n'umwana wayo Yezu Kristo agaheza akaza kutwitangira kuri uyo musaraba n'ikimenyetso kandi c'intsinzi intsinzi ya Kristo intsinzi yaturonkeye mu kutwitangira ku musaraba agapfa agahambwa agaheza akizura mu bapfuye none ubu ari muzima kandi iyo ntsinzi yiwe n'iy'imyaka yose twebwe rero twaragize amahirwe yo kuwakira mu gihe gihambaye cyane mu ndwi nyeranda aho duhimbaza ku rugero rudasanzwe ku buryo budasanzwe bw'ukwemera amabanga y'icungurwa ryacu twagabanye ibyiza byinshi bidasanzwe rero twawumaranye iyo ndwi nyeranda hanyuma n'iyi minsi 8 ikurikira umunsi mukuru wa Pasika none rero twahagabaniye ibyiza byinshi umukama yaratwiyeretse mu buryo bwinshi aradukiriza abagwaye mu buryo bwinshi abagwaye ku mutima abagwaye ingwara zo ku mubiri abatari bake Yezu yarabiyeretse arabakiza yarafashije abatari bake kunywana gusubiza hamwe no kurekuriranira none rero turakenguruka cyane ibyiza byinshi umukama yatugabiye muri urwo rugendo rweranda rw'uwo musaraba muri paruwasi yacu ya Buheka none rero sinodondagura ibyiza byinshi twahagabaniye ni byinshi cyane ngira ngo abakunda kumviriza Radio Maria bo baragiye baravyumviriza biriko biracakusamiriza y'umuvyeyi wacu Bikira Maria ni naco gituma mubona turi kumwe n'umumenyesha makuru wa Radio Maria yaje gukurikirana urwo rugendo rweranda rw'uyo musaraba aho ruva muri paruwasi ya Buheka tuza kurushikiriza paruwasi y'Amacyazo none rero uyu munsi turarangije urwo rugendo rweranda abanyabuheka twari dufise inyota yo kwigumanira n'uyo mushitsi uwo musaraba twari tumaranye izo ndwi 2 ariko kuko diocese yabitunganije ntibikunda ko dushobora kugumana kandi natwe twaba twikunze cyane namwe ibyiza twagabanye turakeneye ko namwe bwe bibashikira nico gituma rero tubibazaniye uyu munsi turawuherekeje turawushikanye ngaha aye mu wakiriye none ngira nsabe nyakubahwa patiri mukuru w'iyi paruwase niwe tuwushikiriza icese awakirana akanyamuneza nk'urongoye uyu muryango wa Kristo ba paruwasi y'Amacyazo baje kuwusanganira aheza wakirana akanyamuneza kenshi tubifurije ko ibyiza byinshi twagabanye namwe byoheza bibashwara amen umusaraba ukora ibyiza byinshi ntubikorera abakatolika gusa ubikorera abemera bose bemera ko bacunguriwe ku musaraba twebwe nabo mu yandi mashengero baraje kwitura ku bamwe kuri umusaraba bakaza abatari bake baza kwishikana kuri uyu musaraba benshi bakaza batwara bazana imitwaro yabo kandi baraje gushingira intahe umukama ko bumviwe ko umukama yabakiriye imitwaro yabo haraje abatari bake barongowe n'abapastori babo baraza banambaye n'umwambaro uranga ishengero ryabo baraheza baraza barasaba uruhusha duhorusha twegereye umusaraba duheze twishikane kwa ducunguriyeko n'urukizere twagabanye ku musaraba n'ugwa twese ni naco gituma Yezu yabambwe ku musaraba avuga ati ninamara kumanikwa nzokwiyegereza bose abanyemera bose none rero namwe bwe muzokugurira imiryango bose kugira ngo urwo rukiza Yezu abazaniye ruze rushikire bose atanumwe akumiriwe abatama n'abatamakazi
benshi barashinga intahe ku byiza byose bagabanye nko kuri iyi shuri ya rubanda hari umutamakazi yaramaze imyaka myinshi cyane bidakunda ko ashobora kuva muhira ngo arenge irembo mugabo ejo byarakunze ko ashobora kuza kuninahaza umukama arafata urugendo ibirere n'ibirere arashika mu isengero araza gukengurukira Imana. Ibyiza rero uyu musaraba ukora ni byinshi cyane nico gituma tubasabiye ko namwe mwovyakirana akanyamuneza mwugurura imitima yanyu. Yezu araje kubakiza, araje kubabohora, araje kubaha imigisha n'imihezagiro. Mwugurure imitima yanyu. Byinshi noneho muzobizirikana, hariho inyigisho nyene cubahiro umwongere wacu yaduteguriye iherekeza itangwa mu rugendo rw'iranda rw'umusaraba kugira ngo mumenye uyu musaraba amamuko yawo, intumbero yawo, ico tumenyesha, ico twigisha. Byinshi muzoheza mu bigabane muri izo nyigisho nibaza ko nyakubahwa patiri mukuru wanyu ari kumwe n'abasaseredote basangiye ubutumwa bahejeje bakazibategurira. None rero mu majambo make mu nkundire sabe patiri mukuru yegere ngaha tumushikirize rero uwo mushitsi w'iteka muheze mu musanganire. Ego wigize inyuma namwe bwe gatoya mw'abakristo mubanze mutanga inzira gatoya. Hariho n'ibitenge mwe mwabirondeye ibitenge bikoreza ntimumbaze abakorezi bakiriye igireyo ifatire mukuru abihera abantu cyose ndabaha naho ndabaha ndasabye mwigigwe inyuma gatoya nibabwire batanga inzira ngahaye kuko abaduhereza baca banza babise gatoya igigwe inyuma subira mu igigwe inyuma abajejwe umutekano baje kubafana baza kwifata igigwe inyuma gato era sogeza wo ngaho batangiza umutekano mwumvirize ivyo tumushikiriza ingene bitunganije. Uriko uratugendera umenyesha wa musaraba Kristu yikorera mu nzira y'umusaraba agiye kubambwa kuri wo kugira ngo aheze aducungure adukize. Muribuka rero ko Yezu yagendaniwe n'umuvyeyi wacu Bikira Mariya muri iyo nzira y'umusaraba arabana nawe aramuherekeza gushikaho abambwa ku musaraba agapfa bakanamwurutsa ikiziga ku musaraba bagaheza bakareresha Bikira Mariya ikiziga c'umwana wiwe. None rero amamuko y'uyu musaraba ni umusaraba umweranda Papa Yohani Pahuro wa kabiri akiri muzima kuri iyi si yahaye ugwaruka kw'isi yose, ugwaruka rukristu. Hanyuma araheza acahezagira n'isanamu iherekeza uyu musaraba nk'ikimenyetso c'umuvyeyi wacu Bikira Mariya ariko aragendanira Yezu mu nzira y'umusaraba. Abepiskopi Katolika bamaze kubona uwo musaraba nyene ubweranda Papa Yohani Pahuro wa kabiri mweranda yari yahaye ubwo gwaruka gw'isi yose no ngaha mu Burundi warahaje mu mwaka wa 2006 uragendera amadiyoseze yose barimbuye ivyiza vyinshi uwo musaraba wagize mu Burundi. Niho baca bahezagira uyu musaraba bahaye ugwaruka gw'Ekereziya Katolika y'u Burundi, ugwaruka rukristu mu mwaka wa 2007 bawutangiye muri diyoseze ya Ngozi. Umaze imyaka 19 uri kurazunguruka mu madiyoseze yose agize Ekereziya y'u Burundi. None rero dutangurira kuri iyi sanamu y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya nizo kwama igendana n'uyo musaraba ikimenyetso ca Bikira Mariya ariko araherekeza Yezu muri iyo nzira y'umusaraba. Murazi ko yagize uruhara rudasanzwe mw'icungurwa ryacu. Nyakubahwa patiri mukuru wakiriye isanamu izo kwama igendana n'uyo musaraba uyibungabunge kurya Yezu abitubara ko duha icubahiro umuvyeyi wacu Bikira Mariya tukamufata neza. Abakorezi babiri
Ya? Nana kwa kushukuru.
Barya bo nyene baragize paruwase yose. Ego